hano Musanze niho nashikiye naje kwivuza ndagwaye. Aho naje kwivuza ibitaro vyemeye kunyakira ni King Faisal, niho bazongirira operation zibiri. Mfite ubugwayi nyene busaba yuko bangira operation zibiri, no kuvuga operation yo mwizosi bakangira kandi na operation yo mu mugongo, kubera basanze hari imitsi yo kwizosi yabaye nabi kandi iyo mitsi ikaba ari yigenda no mu mutwe, ku buryo bagiye gusanga harimo udusebe twinshi turi mu mutwe. Rero kuva ico gihe mbura umwana sindigera nsubira gukomera, byavuyemwo rero ubugwayi bukomeye ku buryo nagiye ngira ingorane zidasanzwe mu mutwe, nkameneka umutwe ukanje cane, hama nkaja no muri koma, ubwenge bukagenda ntazi impamvu. Kuva ico gihe cose baramvuye, ariko vuba niho batoye ikintu nshobora kuba ngwaye. Ahubwo ataba umuryango ngera n'ukwiyahura mba nariyahuye, ariko na hano naho nibisanzwe kubera kwivuza udafise ubwishingizi, utagira assurance nimwe, si ikintu coroshe. Bivuga ko ubukene nyene bwaraje, niko bimeze. Yego, n'ubu rero urumva ndi ngaha hakenerwa vyinshi, nukuri ubuzima sinzi ngene no busigura, ni ikintu kigoye gusigura muri aka kanya. Reka ndebe nimero ndazibahe: 0795 13 10 ndazisubiramwo, ni 0795 13 10 ibaruyeho Ndayongeje Chantal. Eveno mi gente, no more Son of Africa Biz back in Ego Golden Coin. Reka nizere ko umeze neza aho werereye hirya no hino hatandukanye kudukurikira mu byo uri gukora byose, uri mu Rwanda cyangwa se uri muri Afrika or hanze Afrika, ubwo ni rwota amasimbi aho wabuherereye hose ukurikiye Yawe TV. Reka tukwifurize ibihe byiza, tukwifurize kugira ubuzima buzira umuze. Impamvu mvuze ibyo ngibyo, agaciro k'ubuzima buri akenshi abantu bakunda kukamenya iyo barwaye cyangwa se nyine iyo bagiramiwe n'ibibazo runaka. Akenshi iyo turi wazima tugenda usanga ntago biha agaciro cyane, ubuntu ugenda ukava ni ibiri normal, ariko ku muntu urwaye nk'uyu muri kubona hano turuze kubijyamo mumenye n'impamvu bona ndi kwintroducinga gutya, we aba yumva agaciro k'ubuzima, aba yumva no kuba umuntu ari muzima icyo bivuze neza. So tugoye kaze kuri kigano tugiye kugira mu rugo rw'uyu mumama muri kubona ahangaha, hagiye kutwibwira ntago ari mu rugo rwe, ni mu rugo rw'umuvandimwe rwe kwa Musanzemo aho arwariye. Turuze gusobanukirwa rero impamvu ari hano, ibyo arwaye, ndetse n'ibindi nyine bijyanye n'uburwayi bwe, nibyo tujye kuganira kano kanya. Reka dutangire tumwakira atwibwire, hanyuma dukomeze tuganire. Mwaramutse, mwiriwe neza? Mwaramutse, nitwa Chantal Ndayongeje. Hano Musanze niho nashikiye naje kwivuza ndagwaye. Aho naje kwivuza ibitaro vyemeye kunyakira ni King Faisal, niho bazongirira operation zibiri. Mfite ubugwayi nyene busaba yuko bangira operation zibiri, no kuvuga operation yo mwizosi bakangira kandi na operation yo mu mugongo, kubera basanze hari imitsi yo kwizosi yabaye nabi kandi iyo mitsi ikaba ari yigenda no mu mutwe, ku buryo bagiye gusanga harimo udusebe twinshi turi mu mutwe. Hama umugongo nawo nyene waragize ikibazo kidasanzwe, ngira bishobora kuba biva kuri vyinshi, ubundi sanzwe ifise n'ubumuga. Murakoze cyane. Ubaye nkaho duhaye inshamake impamvu uri hano, ariko nanone reka tubanze tujye ku buzima bwawe, tubanze tunakumenye byimbitse. Amazina twayumvise, ariko se yavukiye he? Se ni umubyeyi? Ni wari umubyeyi afite abana bangahe? Wese avuka mu muryango w'abantu bangahe kugira ngo babashe kukumenya neza? Ego, jewe ndi umuvyeyi, mfise umwana umwe, ubundi yapfuye buca avuka. Naratembye sanga ngiye kuvyara sanga umwana wanje yapfuye. Ubwo rero mfise umwana umwe, mvuka i Burundi, mvuka mu muryango w'abana batatu, ni jewe ndumuhererezi.
kandi nta bavyeyi mfise ndi imfuvyi mbuye Bujumbura yego. Uburwayi watubwiye ko ufite n'ubumuga ariko reka tubanze turebe mu gihe mwari mukiri Burundi mutarazanga mutararwara ugatuze no kumenya igihe mwarwariye ese hari ubwo mwavukanye mu burwayi mufite? Ubumuga mfise si ubwo navukanye aho ubumuga mfise bwavuye ku rushinge banteye batera ku mutsi bita nerf sciatique ndo umwana afite imyaka 3 aho ndahakura ubumuga ariko bwa bumuga busanzwe ucumbagira utagendera ku mbago n'imwe ariko vyagiye gukomera mu 2018 nibwo nagize ubumuga buboneka naho nyene bivuye ku muti banteye ingwara bariko baravura yamvuyiremo ubumuga mvuze ko bwaciye bukomera kubera iki kuva mu 2018 nibwo natanguye kugendera ku mbago imwe ariko ubu rero vyaranakomeye kuko kuva mu 2023 mu kwezi kwa mbere nababwiye yuko jewe mfise umwana nabuze vyamviriyemo agahinda gakomeye kuko kuva muri uwo mwana sindigera nsiba kurira uravyumva kubura umwana wari wariteguriye uzi ko umwana agiye kuvuka neza shitse muri aho bangira cesarienne bakambwira ko umwana wanje nawe nagize igikomere kidasanzwe ku mutima byagiye kumviramo trauma narinzi umva rero kuva ico gihe mbura umwana sindigera nsubira gukomera byavuyemo rero ubugwayi bukomeye ku buryo nagiye ngira ingorane zidasanzwe mu mutwe nkameneka umutwe ukanje cane hama nkaja no muri koma ubwenge bukagenda ntazi impamvu kuva ico gihe cose baramvuye ariko vuba niho batoye ikintu nshobora kuba ngwaye niho babonye ko mu mutwe hatameze neza urumva rero bivuga yuko ikintu cyose nshobora kuba ngwaye ubunya cavuye kuri ako gahinda k'umwana nagize iyo mbonye umwana ageze mu gishigo nk'ici wanje nari mfise uwo mwana mba numva nakoma induru canke nkamutora nkamuterura yego bimeze uko muri scanner nagizishije scanner rero nyuma yo kuja mu bitaro nsohoka ninjira umuganga yankurikirana yarantumye kugirisha scanner mu mutwe barabona ko harimo udukomere turimwo hama baransaba kuza kugenda kwivuza ahandi nkagirisha MRI muri Faisal barayingiriye iyo MRI baje gusanga rero mfitemwo harimo n'ivyo udukomere turi mu mutwe ariko ngo ingorane iri hano ku ijosi bategerezwa kubaga hano bagashiramwo prothèse ituma imitsi yo ngaha ishikino idasubira kononekana kuko ngo biva ngaho kandi bakabona n'umugongo wanje ufise ikibazo kidasanzwe kuko kwicara n'ikibazo kuryama n'ikibazo urumva yego kumva inkuru nk'izi biba bigoye mugiye kuri njye numva n'ikiganiro nakirangiriza ariko nibwo tugitangira muraza kwihangana nyine tubiganireho nubwo atari ibintu bishimishije kandi mukomere umwaka ushize nibwo mwagize ikibazo cyo kugira icyo cyose cy'udutsi two mu mutwe byose bafatiraho n'ijosi byaziye rimwe cyangwa n'umugongo byaziye rimwe ako kanya cyangwa haje kimwe hakurikiraho ibindi gutyo gutyo ubundi umugongo nari nsanzwe mfise ikibazo kubera nakubwiye ko mfite ubumuga ku kuguru kubera ishinge banteye kuri nerf sciatique ndi umwana mutoyi ariko imitsi yagiye igenda yangirika nyene itamera neza ubu ukuguru kwanje nta mitsi nikora umugongo rero wagiye kumfata cyane nkibaza ngo nubumuga kandi nuwo naja kwivuza ko wese akambwira ati ni kubera ufise ubumuga
uri kuratambuka ugenda ucumbagira urumva impande ntiziba zingana kuguru kw'iburyo nuko ibubamfu ntitwa kungana kugenda ivyo nkumva ni ibintu bisanzwe hama rero mu nyuma kubera iyo trauma nagize uravyumva guhorana agahinda ntusiba kurira n'umunsi n'umwe jewe ndakubwiye neza urane iyo imvura igiye kugwa imvura iguye je nabona umenga wa mwana wanje ahari mwirimbi umenga aranyagirwa ijya mvura ikagwa nkarira iyo mvura ikarindi hera narize donc utasiba kurira n'umunsi wa rimwe urumva ko bitabura ikintu bituma mu mutwe nyene kandi ngahorana uwo mutwe unjya ntazi icuvuye ko nagiye mu nyuma rero byo kubura ubwenge nkaja muri koma vyagiye bizaho gake gake ariko nabura ubwenge abantu bakibaza ati ni kubera agwaye diabete ubwo agasukari kashize mu mubiri bakiruka kunzanira agasukari ariko ntabwo byaba ari ivyo nako kantu narifise mu mutwe mugabo kavuye kuri trauma peut-être abantu batari babona ngene bimeze nico gituma bahavuye abantu scanner urumva kimwe cyose cagiye kiza gikurikirana n'ikindi hatanguye ukuguru n'ivyo hama umugongo mu nyuma kuko urumva imitsi ibifatanye ukuntu urumva hagiye haza kimwe ikico mu nyuma rero nico numva cari gikomeye handi numva umenga nariyakiriye menga ndafise ubumuga n'ivyo ariko mu mutwe naho urumva ko ari ikibazo kidasanzwe reka duse nk'abasubira inyuma gatoya wagize ubumuga butewe n'abaganga uwaguteye urushinge yari ndavuga ubwo duhereye ku kuguru yari umuganga ni bariya nyene batera inshinge ngira habaho kuyenda ugasanga umuntu araguteye atashaka nuko ugira ikibazo ariko mu nyuma bikakuviramo ikibazo murazi ko hari abantu benshi bagiye bamugazwa n'inshinge ngira muja mubabona ku mihanda impamvu nari mbabajije nyuma yo kumbyite kumugazwa n'umuganga cyase n'ibyo bitaro ntabwo mwigeze mukurikirana mutanga ikirego kugira ngo leta ibe yabafasha oya ntabyo twakurikiranye ko abana benshi twabona bameze gucyonye gabavyeyi banje baramubajije ariko naho nta birebire twakuye yego cyane ko wamugana wamaze kumugara n'ubundi usanga n'undi kuyo kuburana nawe ntari bugusubiza ubuzima hanyuma nakubwiye urasikwihangana nyine ngiye nkubaza ibibazo bijyanye n'ibyo bihe bikomeye waciyemo birimo no kubura umwana wambwiye ko wamubuze bwari buke muri bubyare bababwira ko baba barakubwiye ikintu cyaba cyaratumye yitaba Imana kuri icyo gihe urumva nakubwiye naratembye nemvye urumva urabona ubutwite naraguye hama nguye imitsi yaracitse yo mu mukondo umwana wanje arapfa rero nta yego igihe cyo kubyara ubwo ruhasigaye umunsi umwe waguye buri bucyuru ububyare harasigaye iminsi ibiri okay pole sana nyuma ubwo kuva icyo gihe nibwo wese utangiye kugira ibibazo byo mu mutwe biranagukomeye ko wagiye ubisobanura muri rusange reka nizire ku muryango wawe muri rusange wowe ari umwana wa kabiri warumbwiye ko ufite undi ari umwana wa kabiri ariko ufite n'abavandimwe wenda n'umuryango wa hafi wo wabyakiriye gute kubona bigenze bityo ubyaye umwana nyine ntibyagenze neza hanyuma umuryango wabyakiriye gute wakubaniye gute umuryango warambaye hafi ahubwo iyo ataba umuryango ngera nuko yahura mba nari yahuye umuryango warambaye hafi baba batuvukana baba basenge banje eka nta muntu n'umwe atanyitayeho baba n'abagenzi banje baranyitayeho ariko nubwo umuntu yo kwitaho gute hari gikomere ufise wewe nta muntu n'umwe yocomora kiretse Imana yonyene nubwo yoba ari umuntu ameze gute je mushinga nawe wanje aragerageza kubinyibagiza ameze neza yaragerageza kubinkuramwe ariko ntibikunda je byaranse ariko Imana yonyene nishobora kugukura ico gikomere conyene rero bivuga ngo iyo ataba umuryango iyo ataba bituvukana iyo ataba umugabo inshuti zanje magara nukuri ngira mba nari yahuye nta muntu atagerageje kumpa impanuro akambwira ngene no kwifata ko kubura bibaho kandi ko ataca Imana igirira ubusa nubwo umuntu ntushobora kuvyiyumvisha ko je navuga nti gute Imana ishobora kwemera ko jewe ngenda gutya
ntwara umwana amezi 9 ari mu nda hama hageze kuvyara umwana sindamubone urumva ibyo nivyo nibwisha jewe nivyo nibwira jewe ariko inzira z'Imana nyene ntawe umenye ngene bigenda kandi nta kibi Imana itakizi ubu ndiko ndavyumva yuko no rekura umwana yarapfuye n'ivyo kandi sishobora kumuzura ndiko nduva mu mutima wanje ko biriko birahera kubera gusenga ego ariko ubundi umuryango naho kuba hafi gute hariya ku mutima hari umuntu atokora kiretse Yesu wenyene birumvikana ko urarwaye by'inakita physical cyangwa se ku mubiri inyuma no mu mutwe ubwo no mu mutima kuba bivuga gutya ariko ubwo ni mu mutwe byose bipfira wihangane ukomere nari bukubaze ku mugabo by'umwihariko ariko numvise namuvuzeho niba babasha kuba hafi ariko ndibaza arakwakira gutyo umeze ubona biba bimeze bite kukubona uryamye gutya ubwo urwaye bwose bwakuziyeho ubona we yarabyakiriye ati yakubwira gute je mugabo wanje byose yarabyakiriye kandi uri kuramuraba niyo bari karamvugisha urabona yuko arafatikanije nanje mu bugwayi mfise urazi ko kenshi umuntu aragwara akagera kure n'inshuti zikamuheba n'umugabo akaguta yego ariko je wahora hafi yanje nukuri ahora hafi yanje ntashaka kumbona mbabaye arandemesha muri vyose nukuri arankunda ukomeze kose arankunda kandi cyane ni vya bindi nyene mu mwarasinye hariho abantu basinya bavuga ati tuzobana mu mahigwe no mu magogo wabugwaye canke ukomeye bijya rero hari abantu basinye ko bazobana mu mahigwe canke mu magogo waba ukomeye canke ugwaye hari abantu bashobora kubikurikiza nukuri yarambaye hafi bimwe bishoboka sinakubwira iyo atabawe jewe ngira mba narabaye umusazi mwibarabara nuko bimeze Imana imumugisha ndetse n'umuryango wawe muri rusange ikigo ntabwo kiza kuba kirekire cyane kuko turi Rwanda nyine ku buzima muri mu kano kanya ariko nkibaza kuva mu mwaka wa 2023 ubwo n'umwaka ushize kugeza uyu mwanya ubuzima bwanyu buhagaze bute buyego murarwaye ariko ubyo mvuga yaba ubuzima bwo kwivuza ubuzima bw'imibereho mu buzima busanzwe bimeze bite mu kwitabwaho mute ibintu nk'ibyo reka mudusangize ubwo buhamya nabyo kuva 2023 murumva ko ariho nagize ibibazo bidasanzwe ntangura kugwara ngenda nivuza burya kwivuza si ikintu coroshe bisaba uburyo bwinshi no kuvuga amafaranga yose nari mfise kuva ico gihe narivuje arahera ndagenda mu mabanke ndasaba credit ndivuza amafaranga arashira kugira ngo ushobore kuza no ngaha kwivuza habaye abantu kwa kundi baguterera bakaguterera utwo bafise twose mbona kugera hano ariko na hano naho nibisanzwe kwera kwivuza udafise ubwishingizi utagira assurance nimwe si ikintu coroshe rero kuva ico gihe urumva amafaranga twari dufise yo kwivuza nk'abandi bantu bose twarivuza bigakunda ariko ibintu vyagiye bihinduka urumva ufise umuryango utegerezwa kubeshaho nawe nyene utegerezwa kwivuza urumva kandi kuva mu 2023 inshuro maze kwinjira mu bitaro ntazonzi kwinjira mu bitaro umurabizi bisaba ko hari amahera wishura kosyo ari amahera ya kosyo urayishura hari imiti bakwandikira ushobora kuronka izimbutse canke izimvye ihenze urumva imiti rero jewe nka jewe mfata ni imiti ibikomakomeye bisaba yuko uronka undi muntu agufata mu mugongo ni wohora uraronka umuntu agufata mu mugongo ico ni ikintu kigoye kandi iyo wivuza gutyo uri umwe biraca intege ni ukuvuga iki umuryango urakena ukabura ngene ubigenza urumva ni ukuri si ikintu coroshe umbajije ati ubuzima bwawe kuva ico gihe gushika ubumeze gute sinzi nimba nabicapa ariko ncapfye naho ngira nocapa urudubi ni ikintu numva ntashobora no gusobanura sinumva ngene no buvuga ubwo buzima ngene bwagenze kuko guhora wivuza ugura imiti utazi ngene ingana nakubwiye yuko kenshi ndafatwa ngatemba nkaraba ubwenge bukagenda
aho hose ntugenda n'amaguru, ugutabariza afata taxi ngo agutware, si ikintu coroshe. Bivuga ko ubukene nyene bwaraje, niko bimeze. Yego, n'ubu rero urumva ndi ngaha hakenerwa vyinshi, nukuri ubuzima sinzi ngene no busigura, ni ikintu kigoye gusigura muri aka kanya. Nibyo ni ikibazo gikomeye, ariko nanone urumva umuntu agomba kugira amatsiko y'imibereho ufite, kuko urebye uburwayi ufite, gukomera kwabyo, ibitaro wivurizamo byonyine uburyo bihenze, by'umwihariko nta bwishingizi ugira. Ko ndibaza mwigize mujya muri process zo gushaka ubwishingizi hano bwabafasha biranga? Oya, nta process nagize, kubera uburyo uri umu étranger ariho ukiza, ivyo wabikura hehe? Ntabyo noshobora kubona. Ubwishingizi nshobora kuronka ni wewe n'abandi bantu bose bazoraba kino kiganiro, nibwo bwishingizi bwanje n'Imana yonyene. Ahandi ho kubona ubwishingizi hano atari iwanyu si coroshe. Birumvikana nkuko bivuze, ubwishingizi ni twebwe nyine turi kuri kino kiganiro, by'umwihariko guhera kuri twebwe. Ubwo turuzo no guhamagarira abantu nyine bari kubibona ubuzima urimo n'ubuzima butoroshye, bukeneye amafaranga, bukeneye ibintu byinshi. Ubwo abantu bafite imitima nyine yo kuba bafasha, turabivuga gutyo, reka nta banga ririmo, hakeneye ubufasha nyine. Wenda ubuze no kubyivugira nawe ubwaye, cyangwa se urukomeza no kubigarukaho muri rusange. Ariko ubu ngubu uri hano, niki kijyo gukurikira mu burwayi ufite? Ariko nubisumbira ko arwaye na diabete, yo warayivukanye nawe yaziyemo, bimeze bitanyuma itutubwira ubu niki kijyo gukurikira kwa muganga, bigeze bizamini, biharasabwa iki kugira ngo tubashe no gufasha menyahe? Ikigiye gukurikira, jewe iyo diabete mbajije siyo navukanye, ariko nagiye nayigwaye 2021 mvyaye umwana wa mbere, nahise ngwara diabete. Mugabo isanzwe nitera umuti mukeyi cyane, kubera iyo ubundi wonse umwana ntabwo bari buguhe ibinini, biba ngombwa ko witera, ariko nitera umuti mukeyi kubera yari diabete isanzwe. Ariko ubu yaraduze cyane kubera guhorana iyo stress. Diabete yahavuye niri stable. Hari igihe ngira ibipimo bikeyi, n'igihe ngira byinshi, n'igihe nguma kuri byinshi. Ubu rero nagomye ku gipimo kirekire ca diabete. Hama narakoresheje muri Faisal, hari ikizamini bantumye, barangiriye ico bita ponction lombaire, baramvomye amazi mu ruti rw'umugongo, baragiye kubipima. Ubwo rero ndategereje ko bampa result, kandi nibaze yuko ibisubizo bazobimpa vuba. Harasigaye nk'icumweru kimwe nkabona. Barambwiye yuko bazongirira ijya operation ya hano, kandi niyo mugongo. Urumva ibikurikira no kuvuga, ndategereje ko mbona ubushobozi, kuko hariya muri Faisal no kwinjiramo gusa ukaja kwa muganga uriha 3 miliyoni. Kubona izo 3 miliyoni rero si coroshe. Naragirishije ibizamini bitandukanye, kandi ku mafaranga atari makeyi. Igikurikira rero ndindiriye ni ibyo bisubizo hamwe n'izo operation zikurikira. Ariko ivyo zose operation nzozikoresha mu gihe mbonye ubushobozi. Ntabonye ubushobozi ntivyokunda, kuko kugira bakukorere ivyo byose ubanza wishura mbere. Yego, birumvikana. Ubwo ibyo gukurikiraho byose birasaba nyine amafaranga kugira babashe kuba byakorwa. Najya numva nyine uko muganga yagusabye, ubumva izo operation zose zigomba kuba of course zibuze gukenera amafaranga. Ndimo ndagana ku musozo w'ikiganiro, mbere yo kugira ubutumwa bwihariye utugenera cyangwa ugena abadukurikiye muri rusange. Nakomeje kugenda ngira amatsiko y'abantu baba bakuri hafi, ariko nanone ngaruka ku mwana ubu ngubu ngira ngo arafite imyaka 3 n'amezi 7. Arabizi ko urwaye? Umwana arabizi ko ngwaye, hahora amamagara buri gihe. Umunsi umwe yigeze kumbwira, ndi mu kuza hano arambwira, abonye fashe ibinini ngiye kunywa, ambwira ngo mama ugira upfe. Uribaza umwana akubwiye gutyo, uzi ko uheruka kubura umwana, ubona Imana
yagushumbishije n'uwo nyene uraba ukabonamwo vyose akakubwira ngo ugiye gupfa kandi nawe bakubwiye ko urwaye cane. Yarambajije mama ugiye gupfa abonye mfashe imiti, narabuze ico ndamwishura, ico nakoze uravyumva nk'umuvyeyi. Nahise nturika mukurira, sinarize bimwe bisanzwe. N'ubu rero arampamagara, mama ndagushaka utahe ingo, canke akambaza mama umeze neza wakize, urumva n'umwana mutoyi mugabo vyo kumbaza kuko nzobaho vyo vyarabimbaza. Ego urumva arampamagara kandi nyene nagahinda kuba kure y'umwana wawe, umwana mutoyi gutyo onye, urumva ujya niwe ashobora kunyibagaza gatoyi uwo mwana wundi nabuze. Mugabo mugihe namubona nyene urumva ko ari ikibazo kandi sinari kumuzana ngo bishoboke n'ivyari gukunda. Ego navyo ivyo byose n'ibintu bisaba amafaranga kumuzana, ntaza ari wenyene, urumva ivyo byose biragoye nyene. Ico nifuza nyene nuko Imana ishoboje nkavugwa kare nkagenda kureba umwana wanje. Imana buri irabyumva kandi turagusengera twese, ariko nanone uburenso ku bushobozi ashobora kuba afite bw'amasengesho, bw'ibitekerezo, bw'amafaranga, Imana iraza kudufasha ubwo tugira icyo dukora. Turimo turagana ku musozo nk'uko nari kubwira, iki kiganiro ntabwo nduvuze ngo kibe kirekire cyane, ndabona utanameze neza, ariko uragira ubutumwa ugenera abantu badukurikiye muri rusange, bakurikiye Yawe TV, ubutumwa bw'umwihariko, ariko nanone duhere no ku muryango wanyu, mugire icyo mubabwira, hanyuma tujye no kubadukurikiye, hanyuma tugane ku musozo. Ubutumwa nobwira abakurikiye Yawe TV nuko nobabwira ko nobasaba ubufasha kuba mu gihugu kitari gwawe. Birumvikana yuko ubukeneye byinshi, ubukeneye abagusengera, ubukeneye abakuba hafi, ubukeneye abakugirira ubwo bwishingizi nyene ko nta assurance mfise kiretse assurance y'abariko bararaba Yawe TV. Uwimana ishobora gukoresha, uwimana yakora ku mutima, uwo niwe azombera ubwishingizi. Ku muryango wanje nawe novuga nti ndabakomeza, bakomeze kunsengera, nukuri Imana izo nyitwararika bizogende neza. Yego muri kumwe nande uri kukwitaho? Umuntu ariko aranyitaho n'umugenzi wanje yitwa Munezero Aria, atuye hano Kigali, niwe ariko aranyitaho. Yego kandi nawe ndamushimira kuko iyo ataba Munezero hari byinshi byongoye. Wana ndi ngaha hariho henshi ubutazi no kugera kwa muganga vyonyene urumva sikiba coroshe, ariko Munezero aranyitaho akangira neza kandi ni kuva kera aho wumva naragwaye ico gihe cose nari naraje mbere mfise ico kibazo c'amaguru cane. Munezero rero yari yaramvuje, aragira uko ashoboye kose, aramvuza aranyitaho nubwo vyagiye gukomera. Nukuri ndamushimira cyane, afise umutima mwiza. Burya hari igihe ushobora kwiyumvira ati mbega umuntu ndamushimire gute, ukabura ngene ubigenza, kubura ngene ubivuga. Nukuri afise umutima mwiza, umutima usabana. Yego niyo buriya twasanze hano. Imana umumugisha. Nari nkubwiye ko tugiye gusoza, njyewe icyo nakubwira ni ukurwara ubukira kandi ntubure icyizere. Bura byose iyo byo gupfa, iyo utangiye kubura icyizere n'ibindi birapfa, by'umwihariko n'uburwayi mufite bufite uburiye n'imitekerereze mu mutwe. Mugire icyizere, mukomere, kandi Imana iri kumwe namwe. Reka tubifurize kuzakira kandi vuba, hanyuma kandi n'abari kudukurikira reka nje nanjye ubwanjye mbisabire nshyire hakanje umubyeyi wacu turi kubona hano ararwaye, ararembye, akeneye gusanga umuryango we, kandi dushobora kumufasha bigakunda. Dushobora kuba kwamufasha gukira kwe, dushobora kuba kwamufasha akavurwa izo operations zigakorwa kandi akaba yatasona. Uruhare rwanjye nawe rero kugira ngo tujye dukora, hanyuma Imana nayo ikore ibyayo. Reka ngushimire cyane wakoze subscribe, reka ngushimire cyane wowe uri buze ukora kino kiganiro ndetse ukagira n'icyo ukora. Ariko mbere yuko dusoza, turagira ngo hari abantu bashobora gukenera kubafasha mu buryo
ubwo ari bwo bwose. Turagira ngo muduhe nimero ya telefone bashobora kuba yaba waguhamagara yaba wakohereza ayo mafaranga se cyangwa se undi bufasha ku buryo mwabasha kuba mwakominika. Reka ndebe nimero ndazibahe. 0795 13 10 ndazisubiramo ni 0795 13 10 ibaruyeho Ndayongeje Chantal. Reka twifuza kurwaruhukira. Imana iri kumwe namwe ubwo baye ubwo nadukurikiye nyine turi kumwe.